ikaze ridasanzwe ariko kandi tunabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ni muri cya kiganiro cyanyu nyene Weekly News, ikiganiro tubazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu nayo ikaba ari indundi.com. Dutangure n'amakuru yacu ati Pacifique Ninahazwe Bface Big Fizo bafashe inzira imwe, aho rero ni inzira yahe bafashe imwe bagiye baravuga ku vyagiye birashikirizwa cyane cyane na Sense mu guhagarika indirimbo 30, ubu naho ngo hariho izindi zigiye guhagarikwa. Bamwe n'abariya rero bagize ico bashikirije, turakwibutsa Pacifique wewe yarabitomoye neza ngo nungaho muri kaminuza hari cigwa citwa imikomo, kikongera kandi hariho n'icigwa citwa urukato mu rurimi rw'ikirundi. Ivyo byose bikaba biri mu mico y'abarundi, ndetse ngo kuvyerekeranye n'imyambaro bama bariko barambara mu mavideo, ngo ivyo kuva na kera vyamye biriko birakoreshwa. Abajya nabariya bagize ico bashikiriza, ariko kandi Bface na Big Fizo bagarutse kuri ca kibazo nyene, kuba bagize izo bahagaritse ngo bagire nizo bashimye, kuko ngo hari indirimbo bagiye barasohora ndetse zivuga cyane ku gihugu, mugabo gushika ubu batarashobora kuronka agashimwe. Karorero ngo indirimbo Hangama ya Big Fizo yoyo gushika ubu ngo ntaco barashobora kuyivuga ko, mugabo ngo haguma havuzwa gusa izizohava zihagarikwa. Ibi nabiri rero vyagiye birashikirizwa ku mateleviziyo atandukanye, aho wasanga bashobora guhamagara userukira abaririmbyi, userukira abamenyesha makuru, userukira Sense. Barasiguye neza yuko bamwe bagiye baratanga ivyumviro, wara yaserukiye abamenyesha makuru nawe yari yasiguye neza ati izo ndirimbo nimba zititura imico canke hari abana batoyi bitaba bikenewe ko bashaka kuziraba kumbonesha kure, ngo boraba amasazi zoza ziracako, canke bakaraba ukuntu nyene bashaka kubikora bajya abana ntibabibone. Yamara ngo kumbuga ngurukana bumenyi urabona yuko ziriko kandi zibandanya ziriko zirashigikirwa. Ku baririmbyi ngo nabo nyene boraba ukuntu bashobora kubikora. Bamwe nabariya mu vyumviro vyabo, abandi ati ni cyo kimwe na Pacifique ati ni barabe ikigega kijejwe umuririmbyi baze barashiramo ubwo buryo, ngo hamwe abakora izo ndirimbo zitwe ko zirimwe ibiteye isoni bagenda babona yuko bobo badahabwa agaciro, abakora nziza bahabwa agaciro, ngo izo ndirimbo zonyene ngo zizoheza zigende ngo atanga uvu nyinshi zirinze gukoreshwa. Kubgawe rero kuradukurikirana, bamwe nabariya wumvise ivyo bagiye bashikiriza, wowe ubivuga kwiki cyane cyane kuri uyu mugambi ugiye kuza vuba ngo ariho n'izindi ndirimbo zigiye guhagarikwa? Yes, iyo nkuru ikaba yashoye kwandikwa na Yanikuru. Tubandanye n'amakuru yacu. Dramati yagirijwe konona amafaranga kuko yayaronse atarushe. Ni Dramati yashoye kwerekana umubabaro afise mu gihe hari hahuje imigwi Real hamwe na Man City, babakurikirana imipira, murabizi kandi urwo rukino rwarababaje benshi, aho rero witwa Alvin wewe yavuze ati ivyo kubetinga ndabivuyemo. Bavuga 1x beti bobo ngo arabikuye no muri telefone yiwe, kuko na mahigwe yashoboye kuronka, aho yari yariwe ibihumbi 10 byongeyewe ku bihumbi 40 yari yariwe. Kandi undura rero wewe kwa Dramati ngo yari yariwe umuriyoni, nkuko twashiriwe kubibona ku ka video yashoye gufatwa ariko ararira afise umubabaro udasanzwe, ndetse nawe akaca agira ko avuga yuko uwo mukino atagisubiye kuwukina. Bamwe nabariya rero bagize ivyo bashikirije kuri commentaire, bamwe bamubwira ati ngo nugume mu muziki gusurekane n'ivyo, abandi bati ayo mahera urikura yonona kubera uyaronka utarushe. Bamwe bakamucira ndetse n'imigani itandukanye, ati nguzoge ushobora kugenda ubaza, ngugenda utabajije ugapfa utamenye. Rero
bamwe na bariya mu byo bagiye bashikiriza bamwe bakamubwira ati ubwo rukino ntituvyemera na gato ko washizemo umuriyoni ahubwo ngira ushaka kuvugwa cyane cyane ku rugendo rwawe uri kurategura mu Bubirigi. Bamwe bati ngo je ndavyemeza 100% yuko ata muriyoni yashoye gushirayo nubwo ubona wewe yari mu kababaro ngo nizabindi baba bashaka bagume bariko baravugwa. Ubu rero turiko turavugana ndakubita ko iyo nkuru yanditswe igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu. Ubu turiko turavugana urugendo Zayara rutanguye Dramati ubu abarizwa mu Bubirigi aho gahunda iguma ariko akundi nyene igenekerezo rya 29 mu Bubirigi hama mu France igenekerezo rya 28. Urabona neza yuko userukira ibikorwa vyiwe DJ Pole yatanguye kugenda ubwa mbere kugira ngo amutegurire inzira. Wewe kubgawe uhanuriki cyane cyane abaririmbyi baba bashaka bagende kandi no kubetinga bimere gute babikore bamenye yuko hariyo kuronka no kubura byose rero ubimbwire ngaha muri commentaire babikore gute. Tubandanye n'amakuru yacu ndakwibutsa yuko ikiganiro ari Weekly News. Satubi ivya visa aracabikeka cyane. Ni Satubi afise urugendo ruteguwe ngaho muri Swede mu isabukuru ico bita festival iriko irategurwa ngaho nyene muri Swede aho azari kumwe na Yemi Alade Harmonize nayo ikaba ari kugenekerezo rya mbere n'irya kabiri ukwezi kw'icenda. Benshi rero bagenda baravuga ati bimeze gute mu kiganiro rero yahaye Akeza Net wewe yarasiguye neza yuko bishobora gukunda akagenda kuko yahagarikijwe n'abakuru ndetse biboneka ko ngo n'amafaranga bamaze kumuriha yumva yuko amunezereje ashobora guhaguruka akagenda. Bimwe na biriya by'amabiko biridogerwa n'abaririmbyi cyane mu masabukuru nkayo usanga amahera ya babahaye badakunda kuyashima cyane. Muga ku Gasatubi urabona ko acishije ku rubuga rwiwe ati nahagarikijwe ari uwampagarikije. Urumva neza yuko yishimiye gushika muri ico kibanza nubwo umva ko ikibazo ca visa kikiri ingorane atarayikora mu ntoke. Abivuze hakiri kare mu gihe habuze amezi 3 kugira bikunde. Bamwe bayikora muremesha ati ubucuti usanzwe ufitaniye n'userukira Union Européenne rero ngo bizokunda yuko ushaka kuronka iyo visa. Bamwe ati wewe nureme bizokunda ariko ku Gasatubi urumva yuko nawe nyene avuga ati bikunze ni sawa ariko kandi bidakunze nuko nyene. Tunakwibutsa yuko iryo sabukuru ririko ababitegura hariyo abo bariko barafashanya mu nteguro y'iryo sabukuru kuko uribuka yuko iryo sabukuru bigeze gumutumiramwo na Estanishe mugabo ntivyabaye bigikunda kumvo zitavuye ku baririmbyi kuko ingwara ya corona yari yafashe ku isi hose. Ubu naho turabona ko harimwo Satubi aho nyene muri ico giteramo gitegurwa ngaho muri Swede. Vyose rero abama barimwo mu bafashaniza gutegura iryo sabukuru kugira dushoye kubona n'abarundi barimwo ni zose All Media isanzwe irongowe na Bucumi Jackson benshi muzi nka DJ Jackson igeze kuba ahagarika ibikorwa vya Satubi ndetse arongera kandi araba no mu manager wa Estanishe. Bigiye kugenda gute bigiye gukunda Satubi ahashike bigiye kumera gute byose rero nizere yuko tuzogenda turabimenyeshwa ndetse niyamara no gushika ngaho izoba ari amahigwe cyane amahigwe menshi kuko izoba ari umuririmbyi agiye mu isabukuru rikuru nk'iryo inyuma ya Steven Sogo yabikoze ubu na Satubi yoba agira bikore. Tunabibutsa yuko vyigeze gushika arahamagagwa mugabo ntiyagenda mugabo twizera neza yuko ubu bishobora gukunda kuko binavuzwe na kare. Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Abanyarwanda barakurakuranwa mu minwe kwa Kiriku Akili aho ni mu gihe yaraheruka gukora indirimbo ari kumwe na Kivumbu Kingi indirimbo bise Yarampaye. Ubu naho twamubonye Chris Easy nawe aje kugira bashobore gukorana. Urabona ko ari we yavuye mu Rwanda amusanga ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko bakora
iyo ndirimbo bongere bayikorere n'amasanamu nkuko turiko turabibona. Ivyo rero biri muri bimwe rero biko biraha icizere cyane abaririmbyi b'abarundi yuko bishobora gukunda na vya bindi bibaza yuko mu karere batavuzwa bigakunda. Ku rubuga rusanzwe ruriha Boomplay ngaho mu Rwanda urabona neza yuko izi ndirimbo zibandanya ziriko zirafata muri 50 za mbere. Iyi ndirimbo yarampaye, indirimbo Double J yakoranye na Ken Soul hamwe na Madame ya Dramati, urabona ko ziguma hajya nyene ziko zirahiganwa mu ndirimbo ziba zivuye mu karere. Ni bimwe rero dushobora kubona yuko yamarira abaririmbyi baguma barira ngo bimeze gutya ukuntu bosohoka kugira indirimbo yabo ishobora kuvuzwa mu kindi gihugu. Urabona yuko bitangiye gukunda, ndetse dushobora gutera nakamo abo bandi ubona ati ntibabona ivyo kugenda gukorera hanze, ivyo gukorana n'abandi baririmbyi. Urabona umwimbu bica bizana yuko aba ari uwo nyene. Biragoye gufata mu gihugu c'abandi iyo utagiye wishimikiza usanzwe ahavuka. Ni igiki rero bariko barondera kwa Kiriku Akili, bamwe ati bashaka yuko ngahi Bujumbura bafatisha, abandi nabo ati Kiriku Akili ubu ahagaze neza. Yes, turakwibutsa yuko Kiriku Akili hamwe na Double J basanzwe bamwe bagize Billman Boy. Urabona ko bariko rafatisha mu gihugu c'u Rwanda, ubu bashoboye no kwizegwa na Primiziki kubera babe abambasade ibintu iwabo. Urabona yuko biriko birafatisha, bafate mu Rwanda bongere bafate no muri Tanzania, bafate n'ahandi hose hakurikirana. Wewe ubasabira iki? Gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Yes, ndabibutsa yuko aya makuru yacu abari kuri website yacu harausanga yanditswe na Adijo, harausanga yanditswe na Yanikul, harayo na yandi usanga yanditswe na Bosingwa, cyane avugwa ku makuru y'inkino. Cyo tuguhamagarira rero cukubitira hajya na cyane muri iki kiganiro turagerageza kugucira ku mayange bimwe na biriya byagiye birandikwa nubwo bitaba ari vyose, kuko nyine uraziko ibintu by'akanya tudashobora gushoka tugusomera zose. Ngo Alvin Smith ashize umusumari mu gukora amareresi. Alvin murazi yuko ari umuririmbyi yatanguye aririmba, mugabo mu nyuma aratangura ibintu by'amareresi, amareresi magufi aho mwagiye mumubona aho bakina na bamona, bakina na ba Bernaisi. Mugabo rero ngo ivyo cinema ngo nivyo yabonye yuko bimwinjiriza cyane, agiye kubishiramwo inguvu nyinshi nkuko yabicishije ku rubuga rwiwe. Isinema amadimisi ariko arerekana ashikanye kuri episode y'icenda, umwana wo mu muji ngo agiye kuza arayitanga incuro zitatu kundwi, aho aravuga ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu. Abakunzi biyo sinema rero ngo nimubandanye muriko murarindira. Ni ireresi rivuga cyane ku bana bavuye ruguru, bavuye ruguru baje kwiga mu gisagara, hama baraheza kubera abavyeyi babo bari bapfuye kubera umugera wa sida, bashitse mu gisagara barahura n'umwana wo ngaha mu muji, ashaka rero kubigisha ingeso mbi. Izi naziriya nyinshi akina, sizo gusa akina, kenshi niyo ari kumwe n'umugore wiwe arakunda gukina utureresi, aho ndavuga arakunda gukina ireresi canke kagufi gusa gashobora gutwenza abantu, aho kenshi akunda no gukina iyerekeranye n'ibibazo n'umukunzi wiwe, umwe akabaza ibi uwundi akabaza ibi. Benshi rero murazi ko mwama muri ko muramukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo rero ngubu ngo nivyo agiye gushiramwo inguvu cane, kubera yabonye ari navyo bimwinjiriza amafaranga atari make. Ego cyane tubandanye n'amakuru yacu. Pin Pajo asubiriye gukorana na Alvela Muhimbare, n'umuririmbyi yatangiye akora ibya Sekila, mugabo mu nyuma acafata ingingo yo kuririmba indirimbo zinina Hazimana, aho ni kuva mu 2020. Benshi muramuzi mwama muri ko murakurikirana indirimbo ziwe. Indirimbo yaraheruka kubonekamwo ari kumwe na Alvela Abadata, indirimbo
nyene ivuga ku vyo amajambo yo kunina Hazimana. Rero ngo buvuba ngo agiye kurekura iyindi indirimbo yiwe igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu, indirimbo izoba yitwa Izina nayo nyene akazoyikorana na Alvera. Kubwa Pin Pajo ngo ico asaba nuko atosubira inyuma. Muramuzi yuko yamye aboneka mu makaraoke atandukanye ndetse avuza n'ivyuma bitandukanye, aho mu gihugu twamubona mu gihugu cy'u Burundi hamwe no ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yabikoranye n'abantu bagashima. Mugabo Imana rero igomba igutore, ntirinda kubaza umuntu, iragutora nyene igatangura kugukoresha. Rero ubu ngo nta gihinduka, agiye kubandanya ariko araririmba indirimbo zininahaza Imana gusa gushika aho bavuga ati ni mu busaza bwiwe. Rero vyose urazi yuko ari gufashwa n'Imana, vyose rero biva mu migambi w'Imana, kuko urumva yuko afise agakiza yamaze kwakira. Turindire rero ngo indirimbo yiwe igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka n'unyene wa 2023. Turangiriza ikiganiro cacu Weekly News ku nkuru ya Bface. Bface ngo nubwo atarakora kuri visa, icizere kirahari, icizere kirahari kuri Bface. Bface murazi neza yuko mu makuru twagiye turabashikiriza yuko afise urugendo ngaho muri Australia igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu, aho yavugana n'ikinyamakuru Indundi Magazine igenekerezo rya 2023. Yarabasiguriye neza yuko visa atarayikora mu ntoke, mugabo ngo uko biri kose arafise icizere yuko azoshobora gushikayo, ngo kuko ngo burya ngo kurekura kava ubwa mbere baba bashaka ababijejwe abashoboye abafise uko bashoboye kugira bikunde baronke visa, babone neza yuko bamaze gutumigwa. Ariko nicizere kandi kirahari, kuko ku ruhande rw'abashoboye kumutumira urabona yuko bamaze kwerekana yuko azoba hahari. Ivyo rero bamwe nabari bavuga ati ico cakava ngo ntitwogihagarara ko cyane, kuko na Double J yarigeze kuyerekana uko nyene Satubi, uko nyene Alvin, mugabo birangira ataho bagiye. Bface ngo nubwo ntogenda, mu kiyago yakoranye na Indundi Magazine, ngo nubwo ntogenda ngo ndumurundi nimuzonyirukana nzoguma ndi mu Burundi. Abona neza yuko nubwo afise icizere atari 100%, mugabo twizera neza yuko nivyakunda nigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu azoba ari ngaho muri Australia. Ariko ni Bface ubu vuba yatubwiye yuko afise indirimbo yiwe agira shire ku mugaragaro yitwa Nyaragasa, ndetse aheruka no ngaho mu Bugande gukora indirimbo na Latinem ngaho muri mu Bugande kugira iyo ndirimbo mbwa ntaravuga ati ngo Latinamu bazorekura ryari iyo ndirimbo yabo, ntaravuga neza, mugabo iri hafi amaze kwerekana naga coming soon ni Nyaragasa ngiye gusohoka vuba. Kuba yoshobora kugenda bamwe ati bafise ingorane ingene mugiye mudashaka kugaruka, mugabo urumva neza yuko nawe nyene ari mu ambassador wa Premisique. Bamwe ati iyo ako kazi ngo agiye kunyerera hariya nyene muri Australia. Mu vyagiye birashikirizwa na DJ Paulin, urazi neza yuko yasiguye ati ntibashobora kuguma hariya kuko amakontra yabo abayerekana yuko bashobora kugaruka, amaviza yabo abayerekana ati bera. Urumva yuko bazoshobora kugenda, mugabo bategerezwa kugaruka. Ni Bface rero twitege mu makuru yacu tuzogenda tubashikiriza nivyakunda neza na neza akazoshika ngaho muri Australia. Reka ndabashimire rero mwese mudahengeshanya kudukurikirana, ndetse ndanabifuriza ibihe byiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bicanga kuri Indundi TV. Ciao ciao.